nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzoba igihugu canje. Bakunzi bisamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ndabasanganiye mwese ndababwira nti ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze bagenzi dusabikanye ino jambo ry'Imana tugiye kumviriza, turishire ku muzirikanye ryongere ryinjire mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi igira gatatu y'ikarema. Nagira ngo ndabamenyeshe aho dusanga ijambo ry'Imana tugiye gusabikanya. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'umuhanuzi Oze, ikigabane ca gatandatu kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka gatandatu. Izaburi yo kwakira iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya 50 kuva ku karongo ka gatatu gushika ku ka kane, ugaca usimbiza kuva ku k'18 gushika ku k'19 no gushika ku ka 20 ushira aka 21 A na B. Inkuru nziza ni ya Yesu Kristo nkuko tuyishikirizwa n'umwanditsi Luka, igabane c'18 kuva ku karongo k'9 gushika ku karongo k'14. Muri kumwe na Patiri Deogracias Bizimana wo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Kaze rero bumvirize twongere dusabikanye iri jambo ry'Imana Ecclesia mawe wacu yaduteguriye kuri uno munsi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Oze, ngiriri yazwe n'umukama, mu magorwa barimwo uzopfa guca bace bampanga amaso. Bazovuga bati nimuze dusubire ibukama, ko umukama ari we yadukomerekeje, ni wazodukanda, niwe yaduhanye bitayeko, ni wazodukiza. Ku munsi ugira kabiri azodusubiza ubuzima, ku munsi ugira gatatu azodushayura dutekane ntadukura kwijisho. Ingo turondere gutegera ubugingo bw'umukama, nk'uko umutwenzi ataco ubuza gutamanzura, niko nawe azoza, intahe yiwe izoseruka nk'izuba. Azodushungurukirako nk'urume, nk'imvura y'agatasi ivomera isi. Imana nayo izobishura iti, mbe Efraimu ndakugire gute? No kugira ntega Yuda, ko mbona urukundo rwanyu rumeze nk'igipfungu co mu gitondo, nk'urume ruyonga nk'aka kanya. Nico gituma narungitse abahanuzi ngo babatemagure. Amajambo avuye mu kanwa kanje niyo nabicishije. Erega ico mbabaye sinkuka canke imbago, nshaka urukundo no gutegera ubugingo bw'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana yanje uhora wakiriza yompi ukugarutseko n'umutima wiwe wose. Mana yanje uhora wakiriza yompi ukugarutseko n'umutima wiwe wose. Ngirira ikigongwe se Mana yanje, kubera ubuntu bwawe, kubw'ikigongo cawe kidakama, nzimanganiriza akabi nakoze, nyuhagira umwanda wose mfise, uheze uhanagura ibicumuro vyanje vyose. Mana yanje uhora wakiriza yompi ukugarutseko n'umutima wiwe wose. Imperezwa nari kuguhereza ntuzibabaye, imperezwa igushika ku nyota n'umutima wigaye, umutima wigaye kandi waduhiwe n'ibicumuro nakoze, ntuzowushiburira kure Mana yanje. Mana yanje uhora wakiriza yompi ukugarutseko n'umutima wiwe wose. Kubw'ubwiza bwawe mukama, hezagira Siyoni, sanura impome za Yeruzalemu, niho rero uzokenguruka inkuka zitunganye, arizo mperezwa n'imbagwa. Mana yanje uhora wakiriza yompi ukugarutseko n'umutima wiwe wose. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Luka. Muri ya minsi Yesu yaciriye umugani bamwe bigira ngo nibo beranda, bagaheza bagakengera abandi ati, abantu babiri baraduze mu isengero gusenga, umwe akaba n'umufarizayo, uwundi nawe umutoza kori. Nyamufarizayo umutwaranega ku mutima asenga agira ati,
mana yanje ndagushimiye kuko ntameze nk'abandi bo bariba bakarenganya abandi bagasambana kandi simeze nk'ujya mutoza kori nisonzesha kabiri mu ndwi ngatanga ko imperezwa ivyo ntunze vyose wa mutoza kori nawe aguma kure ntiyubahuka no guhanga ijuru mugabo yikubita kugikiriza avuga ati mana yanje ngirira ikigongwe jewe munyabicumuro ndabibabwiye ubu niwe yamanutse agabanye nayo umwe wa mbere habanamba kukaba nkako umuntu yihaye azoteterezwa nayo uwicisha bugufi azoshemezwa dushemeze iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana dusangira urugendo rw'ikarema ruzodushikana guhimbaza amabanga ya Pasika mu nkundire tuzirikane iri jambo ry'Imana duhejeje kumviriza. Ijambo ry'Imana uko turyumvise uyu munsi mu mice yaryo turafise ico rihurirako riratwibutsa yuko iki kiringo turimwo c'ikarema ari icihinduka kandi ijambo ry'Imana rikatumurikira ritwereka n'intumbero nziza kugira dushikire ko guhinduka kudutuma dusa n'umukama wacu Yezu Kristo we yaduhamagaye adukura mu mwijima akatuzana mu muco w'agatangaza. Tugiye rero kubizirikana mu ntambwe zibiri. Ntambwe ya mbere twisunze igisomwa ca mbere n'izaburi tubone ingene umukama aduhamagarira kumugarukako muri iki gihe kiroranye cikarema. Ubwa kabiri muri iyo ntumbero yo guhinduka tugaruka ku mukama tubone kwisunze inkuru nziza y'uno munsi ko twokwirinda kwishira hejuru kwigereranya n'abandi tukabanebagura ariko naho Imana yoba yaraduteye iteka tukayimenya tukagendera mu nzira zayo yuko tutokwishira hejuru ariko imbere y'abandi ko tutobacira urubanza ariko inyifato yacu kabura umuri tukigisha tumenyesha inkuru nziza abantu batubona ivyo tuvuga n'ingene twigenza mugabo tutabadoma ku rutoke ngo tubereke yuko ari bicibwa. Umuhanuzi Oze tumaze kabiri twatanguye kuzirikana igitabo ciwe. Umuhanuzi Oze turazi yuko ubuhanuzi bwiwe muri mu kinjana 18 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo yatowe ari umwungere umukama muragiza ubuhanuzi bukomeye kuja guhanura abatware. Uwo rero tukamubona ingene yigenjeje mu kubaka urugo rwiwe agahemukirwa n'umukunzi wiwe Gomere. Gutyo ijambo ry'Imana yakatwereka ko ari imvugo ngereranyo yuko Oze yaragororotse we yari nk'Imana idahinduka mu isezerano ariko yuko Gomere nawe yerekana wa muntu wo mu magara make ava mu isezerano asangiye n'Imana. Iryo jambo ry'Imana ryo kwa Oze riratwereka ingene Imana yacuditse na Isirayeli ikaba Imana y'ukuri dahinduka mudatana mu ndagano ariko Isirayeli ikagwa ikavyuka. Nuko rero umukama n'uno munsi ariko aza adusanga muri iki gihe c'ikarema kugira twibutse yuko ubuzima bw'umukristo ari ubuzima bw'ihinduka uko bukeye uko bwije kuko mu kubaho kwacu bavukanye hariho ukwakira ishaka ry'Imana hariho ugusezerana n'Imana bikaduhimbara igihe tukibikora. Ubwayo nzira tuyitanguye turi kumwe n'umukama hari igihe tumurekura tugasubiza ibirenge inyuma tukabona ivy'isi tukibagira intumbero nyayo isezerano ryacu twasangiye n'Imana. Aho tugeze uno munsi mu gisomwa cyo kwa Oze turabona ko hariho uwo mwizero yuko abantu bagiye guhinduka bakagaruka ku Mana kubera Imana ari munyembabazi. Muri iki gihe rero cikarema natwe umwe wese yozirikana akabona ico umukama amusaba guhindura mu ngendo yiwe mu ngiro yiwe mu bukristo bwiwe bwa misi yose. Mbega ugira ngo tuja kure iyo dusezeranye n'umukama dutanguye kugwa nuko tubanza kwica mu mutima wacu iryo shaka ry'Imana ridutuma ridukura muri rwinshi rikadutereka ku ntebe y'ubwami dusangira iteka n'Imana.
turacumura rero nkuko tubimenyereye mu kwisuzuma, turacumura mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwiyobagiza ivyo twategerezwa. Erega izo nkingi zine ziradufasha kubona kabi kacu, kuko hari igihe umuntu avuga ngo jewe ngo ndisuzuma ngo nkabura aho nahemukiye umukama. Ico gihe umuntu nuko aba acipima kwibwirizwa, nuko ataba yipima ku rukundo. None uyu munsi izo ngingo zine zigufashije ukazizirikana, ntiwobura kubona ububegito bwawe, sinobura kubona ububegito bwanje. None mugenzi, dusangire urugendo rw'ikarema, umukama aguhe kumwegera, kwegera umuco wiwe ugiye gutamanzura buke buke kugira ngo adukure mu mwiza. Naho rero muri ico gihe cyo guhinduka biva kwishaka ry'Imana rihura n'ishaka ry'umuntu, tubonye akakarorero kabi k'umufarizayo ukuntu yigenjeje, ugasanga imbere y'umutoza kori ariko abucira imanza abandi. Erega nivyo bavukanye, turazi yuko by'ukuri umufarizayo ubwa mbere si umuntu mubi, n'umuntu yatoneshejwe akiga ijambo ry'Imana, agahamagarirwa kurimenya, nibimugoye gufata ku mutwe ugasanga ashobora kubishira no mu ruhanga muri ya filacteria. Nukuvuga yari afise inyota yo gutahura ishaka ry'Imana, nico Imana ituronderera. Nico gituma yavuze ati je sinagize uku nuku, kuko azi yuko ijambo ry'Imana ribibuza. Ikintu camwishe rero isikindi iyo yavuga ati Mana ndagushima jewe kuko warankingiye, nanje ndemera sinaguye muri aka kabi akanaka. Ubwaye kimwishe atanguye kwigereranya n'abatoza kori. Umutoza kori koko ntiyarazwi neza, ntiyaragororotse. Mugabo n'ahataragororotse arafise akanyota ko kuza kurondera Imana, ko bahuye bagiye gusenga bose. Hama aho yo umubereye umuco nk'uje gushikanira Imana ati warakoze Mana, kuko jewe ibi wabindinze no munsi ngihagaze naho ntazi ivyejo. Wewe waciye ahindukiza igisabisho ciwe yirabira umutoza kori amwagiriza ngo Jesi meze nk'uyu ngo wagira ukunuku. Imana rero iciye imudomako urutoke ko ari umwangushi, ko atari ukwipima ku bandi canke kwishira hejuru yabo, kuko yishize hejuru koko bataco bamaze ari wari mwiteka ry'Imana. Aciye aha akaryo umunyakabi guhinduka, ariko nawe yikwegeye urupfu. Dusabe rero bavukanye kuri uno musi uri hejuru, umutima wo guca bugufi, wo gushimira Imana ivyo dufasha gushikako, kugira impuhwe zabo batarashikira iyo ntambwe tubasabira, kuko umutima wacu uzoguma hamwe igihe abantu bose bashikiriye urukiza muri Kristo. Umukama aduhezagire, aduhe igihe cyo guhinduka kitugirira akamaro, ongere cyane cyane aduhe kugendera ibanga, tutariko ducira urubanza abandi cyangwa ngo twishire hejuru, ariko duca bugufi mu gushima Imana ico yatugize, dusabira n'abandi kugira bahinduke, dushikire urukiza guzuye muri Yesu Kristo. Amen.